Yesu ashimwe dusangire aya majambo dusanga mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana igice cya 6:38 haravuga ngo kuko ntakuwe mu ijuru no gukora ivyo nigombeye ariko nazanwe no gukora ivyo wantumye agomba. Dusangire ijambo rivuga ngo gukora ivyo Imana igomba. Yesu yavuye mu ijuru kandi yarahevye ivyiza byinshi byo mu ijuru, ariko kubera uwamutumye yamwubaha kandi kugira mwumvire yaremeye aheba izo nyungu nyinshi zo mu ijuru, yemera ingaruka y'ibibazo n'ingorane yahuriye navyo mu isi, ariko afise intumbero yo gukora ivyo uwamutumye agomba. Muri ino si abantu barakora ibikorwa kandi kenshi usanga umengo bariko bakorera bajya abashefu babarongoye, ugaca usanga bagomba gukora neza iyo bababona. Nagira ndagusaba ikintu umenye utahure neza yuko ahuri hose ibikorwa byose ukora uriko urakorera Imana. Ujya nukorera ujya mushefu, abaguhaye akazi bakoreshejwe n'Imana kugira ngo ushobore kukaronka. Rero korera Imana, icyambere yaguhaye niyo ngabire y'ivyo bikorwa ushobora gukora aho ukorera, hanyuma urondere kuba ariyo unezereza. Mu yandi majambo uzi ko akorera Imana akora neza, yaba umurongo yamubona canke atamubona. Nuko rero tumenye ko dukorera Imana hanyuma dukore neza, kuko ni wakora neza uzonezereza Imana. Uyinejereje nayo izokunezereza muri uyu mubiri, ariko no mu bugingo budashira uzomererwa neza. Yesu yaranejereje Imana kuko yakoze ivyigomba, kandi ntiyakora kugira ashimwe n'abantu. Abakorera abantu nyene bakora kugira bashimwe n'abo bantu, ariko Yesu we yarondera kunezereza Imana yonyene. Yarayinejereje nayo ikimushyira hejuru, imuha izina rirengeye ayandi mazina yose, kandi amavi yose hari igihe azomupfukamira. Yo rero yabaye impera yuko yakoze ivy'Imana igomba. Nawe ni wakora ivy'Imana igomba, Imana izoguhera. Imana ibahezagire. Sanze Imana iri mu ruhande rwacu,